uwo munsi uhuriranye n'isabukuru rigira 75 ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS ku isi rishinzwe n'imyaka 60 y'imigenderanire hagati y'igihugu cacu c'u Burundi na OMS. Muri iyo myaka yose irangiye OMS yarashigikiye igihugu cacu mu gutera intambwe zihambaye mu kurwanya indwara no mu gucandaga abavyeyi n'ibibondo. Gutyo impfu zahora zibahitana ziragabanuka ku rugero runini. Dutanze uburorero bumwe bumwe, indwara y'akavuna ariyo twita variole yararanduranywe n'imizi mu gihugu cacu, mu gihe n'indwara y'ubukangwe kubera kwijukira incanco nayo nyene itakibangamiye ibibondo, naho uyu munsi hari abana 3 bo mu Gatumba bayigwaye bivuye ku mugera wazananye mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi tworata uyu munsi nuko igihugu cacu kiri mu nzira nziza mu kugwanya umugera wa sida. Uburundi bukaba buherutse kuronka agashimwe duhawe na leta ya Amerika ibicishije mu mugambi wayo wo kugwanya sida PEPFAR, ko turi mu bihugu vya mbere ku isi vyagwanije umugera wa sida bimwe biboneka. Mu kurwanya indwara y'igituntu naho nyene igihugu cacu kiri mu bihugu vya mbere muri Afrika bifise urugero rwa 95% ry'abavugwa bakongera bagakira neza. Mu migambi yose ya leta y'u Burundi, haba mu mugambi w'igihugu w'iterambere uva mu mwaka w'2018 gushika mu mwaka w'2027, haba mu mugambi wo guteza imbere amagara y'abantu uva mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2027, umwitwarariko nuko abenegihugu bose bagira amagara meza atanumwe asigaye inyuma. Nico gituma leta y'u Burundi atacidakora kugira yegereze mu benegihugu amavuriro n'abaganga. Iruhande yo kubaka amavuriro dufatanije n'abenegihugu, turabandanya gushira mu ngiro ingingo nziza nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yo kubaka ibitaro vy'amakomine.